Reka tubifuze gukomeza kugira igitondo cyiza kuri mwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muherereye hirya no hino ku migabane y'amakungu ya kure, abahereye mu karere k'ibiyaga binini, kanamwe muherereye mu gihugu cyacu cyiza c'Uburundi mu makomine agiye atandukanye. Turi ku igenekerezo rya 29 ndamukiza na 24, tukaba tugarukanye amakuru atosoye aba yatojwe n'abamenyeshamakuru bacu baherereye hirya no hino cane nkamwe yaje gufyonda sabone kutarabikora amanuka munsi video racubona ijambo sabone ufyonde ko racubona akazojyanye ne ufyonde ko amacoje turabana amakuru tukugeza kuri imbonesha kure imwe rudende mugabo ikugezaho amakuru yizewe abavyutse avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi zigiye zitandukanye haba France 24 bwiza.com ndetse n'ibindi binyamakuru nka Kigali Today. Biba bivyutse bivugwa amakuru akomeye cane mugabo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri aya makuru turaza kukubwira ko umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yamenye neza mugabo ko hari itsinda rigari cane haba bari mu gihugu ndetse n'abatari mu gihugu bashaka kuba bamutembagaza ku butegetsi. Ivyo bije gute? Ese ntare rushatseho byifashe gute mu mugwa mukuru wa politike Gitega? Ivyo byose uravyumva muri aya makuru. Turaza kukubwira ko kandi hari amakuru ari guturuka mu muryango w'umuhisi Pierre Nkurunziza mugabo akomeye cane. Ivyiyumviro vyabo nuko bumva ubutegetsi bwahoze ari ubwabo bwayobogwa. Vyose uravyumva muri aya makuru. Turaza kubwira ko kandi hagati mu gihugu hakomeje kwiyongera umutekano mukeya mu gihugu c'u Burundi, dore ko vyamenyekanye ko Bubanza hari uwishwe na polisi. Ivyo byose uravyumva muri aya makuru. Turaza kukubwira imva n'imvano yabyo. Turaza kunyarukirana no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho rwambikanye bikomeye cane mugabo hagati y'umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta FARDC. Turaza no kunyarukira muri Uganda, mu gihugu cya Uganda kiyobowe na Yoweri Kaguta Museveni. Turaza kubabwira uruhare rukomeye cane Yoweri Kaguta Museveni ari kuba yagaragaza muri bihugu bya East Africa. Ivyo byose uravyumva hano muri aya makuru mugabo nahandi wasanga amakuru nkaya yibana muri politique, diplomacy ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Usibye honyene kuri imbonera kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe aba avugwa yibana muri politique, diplomacy ndetse n'umutekano hangaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere dutanya n'ivyaya amakuru mugabo birakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bikomereye umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye mugabo utamazeho igihe kinini ku butegetsi. Murabizi ko uyu nguyu yatsimbuye cyangwa se yagiyeho atsimbuye umuhisi Pierre Nkurunziza bivanye nuko Pierre Nkurunziza yari yitavye Imana. Nkuko ubutegetsi bwagiye bubitangaza bwavuze yuko umuhisi Pierre Nkurunziza ngo yaba yarahitanywe n'ingwara z'umutima ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo ngivyo rero vyahise bituma umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye ahita ajya ku butegetsi bivanye nuko yari yaragwananye n'umuhisi Pierre Nkurunziza mu mashamba mugabo. Biri kuvugwa ko uyu nguyu nubwo yagiye ku butegetsi hari bamwe bakomeje kugenda bagaya ubutegetsi bwiwe ndetse banagaya imiyoborere y'uyu mugabo ya General Major Evariste Ndayishimiye, bakunda kugenda bagaragaza amakuru akomeye cane bavuga yuko imiyoborere ye atayo ndetse bakanagaragaza yuko atama perezida dufise ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bamwe mu batavuga n'ubutegetsi batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeza kugenda bavuga yuko icyaba kiza ngaha mu gihugu c'u Burundi yarekura ubutegetsi kuko atavyo ashoboye. Amakuru yagiye agaragara ndetse anavugika ngaha mu gihugu c'u Burundi biri kuvuga ko hari itsinda rigari bikomeye cane rishaka gutembagaza umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye. Mu minsi iheze nibwo General Major Evariste Ndayishimiye nawe yahise avyigaragariza mugabo, dore ko yari yagiye mu nama nkuru ya Loni muri New York, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo aho yari ari mu nama yiyumvisha amakuru biri gutangazwa ko igihugu cyafashwe mugabo ko bamutembagaje ku butegetsi. Yahise
yahise agaruka atarwiyambitse mugabo aza vuba na bwangu. Nibwo yatangaje amakuru akomeye cyane kuri iyi kudeta yari yatangajwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ese iyo kudeta yari yiheshwe inyuma na bande? Ni bande bari bayishyigikiye? Vyagaragaye bikomeye cyane, dore ko iyi kudeta ihora ivugwa ndetse yongeye ikavugwa muri iki igitondo ku mbuga ngurukana bumenyi, bikavugwa yuko harimo itsinda rigari cyane mugabo hari abo twamenye ndetse hari n'abo tugishakisha tutari twamenya, abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa nyecubahiro Gen Major Evariste Ndayishimiye ngo bivanye n'imiyoborere idahwitse. Bikavugwa yuko ubu bugambanyi bukomeye cyane bwo gukorerwa Gen Major Evariste Ndayishimiye harimo ivyegera vye babicaranye ntare rushatsi ndetse bafatanyije ubutegetsi, dore ko ngari nabo bafise imbaraga zo kuba bamukura ku butegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bikavugwa ko uyu mugambi urimo General Prime Niyongabo, harimo Gervais Ndirakobuca, harimo na Kelly Nkurunziza, harimo n'ibindi bihugu vy'amahanga bidashaka kwigaragaza bikomeje gutanga support n'ibitekerezo uko bakura ndetse banatembagaza ubutegetsi bwa Gen Major Evariste Ndayishimiye. Ibi ngibi si rimwe bibaye ndetse si na kabiri, kuko igihugu cy'u Burundi gikomeza kugenda kigaragaza cyane cyane abene gihugu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakunda kugenda bagaragaza ko kuva uyu muperezida yajyaho Gen Major Evariste Ndayishimiye igihugu umutekano wahise uba mukeya, ukomeza kwiyongera ubwicanyi n'ubugambanyi, gufungwa bya hato na hato ku batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abamenyesha makuru bagiye batandukanye bakomeza kugenda bafungirwa ubusa bashinjwa ibyaha bishingiye kuri politike. Akarorero twafata ni Bunyoni, General Bunyoni, tugafasa na Irangabiye, Florian Irangabiye. Abangaba bisiguye yuko mu rukiko rukomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko ibyaha bari kuba bagirizwa bishingiye kuri politike atakimenyetso gifatika gihari cyo kuba babafunga. Ibi ngibi vyagaragaye bikomeye cyane ubwo imigabane mpuzamakungu ndetse n'ibihugu bikomeye ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byakunze kugenda bigaragaza ko igihugu cy'u Burundi gikomeza kwibasirwa n'ihohoterwa rya hato na hato ndetse no gukomeza kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi, dore ko ibi bihugu bikomeye cyane bikomeza kuvuga ko igihugu cy'u Burundi cyamunzwe na ruswa ndetse abategetsi bagiye batandukanye harimo n'umukuru w'igihugu Gen Major Evariste Ndayishimiye nawe yiganje muri izo ruswa. Haba ibihugu bikomeye ku isi bikomeza kugenda bigaye ubutegetsi bwa Gen Major Evariste Ndayishimiye, ibyo bisigura ko ndetse n'abasenguzi mpuzamahanga bavuga yuko abo ngabo bishoboka cyane koko kuba batembagaza ubutegetsi bafatanya n'abashaka kuba batembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakabukuraho vuba na bwangu. Ivyo ngivyo vyaje nyuma yuko hari hashize iminsi mikeya havuzwe kudeta, ariko kudeta ibaye kudeta muri iki igitondo cyo kuwa 29 ndamukiza 2024. Iyi kudeta rero ikaba ihuriye hehe n'ibi bihugu bikomeye ku isi ndetse ikabihuriye hehe n'uwahoze ari umuhungu Kelly Nkurunziza? Bikomeye cyane. Kelly Nkurunziza murabizi ko ari umuhungu w'umuhisi Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza mugabo nubwo hari abagayaga ubutegetsi bwiwe ariko nago vyakageze kuri iyi level y'uyu Gen Major Evariste Ndayishimiye. Hari ibihugu bimwe na bimwe vyari bibanye neza n'igihugu cy'u Burundi mugabo umuhisi Pierre Nkurunziza atari yitaba Imana. Bikaba biri kuvugwa yuko rero bishyigikiye Kelly Nkurunziza kuba yasimbura se ku butegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi mugabo, dore ko nawe ngari inzobere mu vya politike ndetse no mu vya gisirikare mugabo. Uyu nguyu bikaba biri kuvugwa neza ko afite impamyabumenyi zikomeye cyane mugabo zo kuba zamwemerera kuyobora igihugu cy'u Burundi. Bikaba biri kuvugwa yuko rero uyu muhungu wa Kelly Nkurunziza bikaba biri kuvugwa ko umwanya ku mwanya mwajya kumva abaye perezida, dore ko ari gukandamizwa bikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi
kandi amakuru twari dufise nuko mu matora aza 2025 yarateganyije yuko aziyamamaza, ariko inzitizi na barriers mu ndimi z'amahanga obstacles ziri kuba zashyirwaho n'ubutegetsi buriho kugira ngo babashe kuba bacura umugambi mubisha wo kongera kwiba amajwi kugira basesekaze amajwi. General Major Evariste Ndayishimiye umugambi wabo ugeze kure, gusa uyu muhungu ari ku ruhembe rw'imbere keri nkuru nziza harimo na General Prime Niyongabo, Gervais Ndirakobuca nga mu gihugu cy'u Burundi bafite umugambi mubisha, umugambi ukomeye cyane wo guhirika ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye. Gusa General Prime Niyongabo arakomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi kandi akomeza kwerekana uruhande rukomeye cyane kashigikiye umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye hamwe na Gervais Ndirakobuca. Abangaba mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane bashyigikiye keri nkuru nziza, bamwe mu bamenyesha amakuru ndetse n'abandi bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi n'abene gihugu, haba bari mu gihugu ndetse n'abatari mu gihugu, bavuga yuko kugira bakomeze kuyoborwa na General Major Evariste Ndayishimiye bayobogwa n'undi, ndetse bakanavuga yuko ubutegetsi atabwo ashoboye bivanye n'ibikorwa bikomeza kujya mbere nga mu gihugu cy'u Burundi, dore ko bakomeje gushingira ku ngingo zikomeye cyane bavuga yuko igihugu cy'u Burundi kuva uyu muperezida yajyaho muri manda imwe agiye kuba yamara ku butegetsi, igihugu cy'u Burundi amakimbirane yakomeje kwiyongera ndetse n'umutekano muke ngaha mu mugwa mukuru w'ubukungu Bujumbura ndetse no mu mugwa mukuru wa politike Gitega. Bikaba biri kuvuga yuko rero ubukungu bwahananutse ku rwego rwo hejuru, ndetse umutekano mu gihugu mo ndani ndetse n'ibihugu bibanyi by'igihugu cy'u Burundi bica binenga ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye. Sawa honyine n'ibihugu bibanyi bikomeza kugenda bigaragaza weakness, imbaraga nkeya z'uyu mugabo uyoboye igihugu cy'u Burundi. Mugabo rero ku makuru y'ibanga dufise ndetse n'amakuru ari guturuka ntare rushatsi mu masoko yacu y'ibanga, nuko biri kuvuga ko General Major Evariste Ndayishimiye ivyo ngivyo yabivumbuye kera ari incabwenge mugabo. Iryo tsinda rigari babanyarizi ndetse amaze no kubikoma mugabo mu mvugo iteruye, mu mvugo itumvikana, itumvwa na burumwe, mu mvugo yuje politike ndetse n'ubwenge bukomeye cyane, agaragaza yuko mugabo yavumbuye ko hari abashaka kumutembagaza ku butegetsi, ndetse anavuga yuko harimo abategetsi bagiye batandukanye bari mu ruhembe rw'imbere ngaha bafatanyije kuba bayobora. Gusa yashimangiye amakuru akomeye cyane avuga yuko akibashije kuba yayobora igihugu cy'u Burundi, ndetse anavuga ko igihugu cy'u Burundi gikwiye umuperezida umeze nkawe neza neza wo kuba yayobora igihugu cy'u Burundi, ngari navyo ashingiraho yuko afise imbaraga nyinshi ndetse zikomeye cyane zo kuba yakomeza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Gusa bahise bakangarana bikomeye cyane abo bose bashaka kuba bamutembagaza ku butegetsi, dore ko biri kuvuga ko ahangaha harimo abategetsi bagiye bakomakomenga mu gihugu cy'u Burundi. Si ibi byonyine mugabo, dore ko atari bwo bwa mbere anabigaragaje igihe kudeta yari yabaye kudeta ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ubwo yaturukaga ku migabane mpuzamakungu, aho yari yitabiriye inama y'akanama gashinzwe umutekano ku isi Loni, mu nama yabereye muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agishika ngaha mu gihugu cy'u Burundi yahise asigura ko ari intare, kandi intare itagenda ishinyitse amenyo, ifise inzara kandi itazigaragaza izihishe. Mugabo yagaragaje ukwishongora gukomeye cyane, dore ko abenshi bakomeje kugenda bavuga ko intare itavuga, abenshi bagakomeza kugenda bagaya imvugo yiwe iba idasobanutse. Gusa mugabo yaciye yikoma bikomeye cyane abo bose bari kuvugwa muri kudeta yabashaka kuba bamutembagaza ku butegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Munyemerere twihuse cyane tujye ku makuru ari kuvugwa Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Biri
kuvuga ko hari bamwe mu bari kuvuga ko hari abishe umukenyezi hariya mu gihugu c'u Burundi, akaba bivyutse bivugwaho yuko yaba yitavye Imana yishwe, mugabo impuzu ziwe zikaba zagaragaye ata muntu urimo, bikaba biri kuvuga ko yaba yashimuswe ndetse akaba yishwe. Mbere yo kwicwa rero hakaba hari amakuru ari kugenda ahwihwiswa ku mbuga ngurukana bumenyi, biri kuvugwa yuko yafashwe ku nguvu, ndetse ngaha mu gihugu c'u Burundi hakaba hakomeje kuba hakiyongera umutekano mukeya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu gihugu c'u Burundi haravugwa n'andi makuru akomeye cane yuko ibinyobwa bizwi nk'ibisembe harimo za Primus ndetse na Mitsingi biri kuvuga ko vyabaye ivyibura, mugabo bivanye n'uko amafaranga ngaha mu gihugu c'u Burundi akomeje kuba makeya mu buduka buto buto. Bikavugwa yuko rero inzoga ngaha mu gihugu c'u Burundi zabaye ikibazo gikomeye cane, mugabo zitari kuba zaboneka, zikaba zahenze, mugabo bivanye n'uko zikomeje kugenda zibura. Ubukungu bw'igihugu c'u Burundi, abasenguzi mpuzamahanga mu vy'ubukungu ndetse n'abasobanukiwe iby'ubukungu baragaragaza ko 5% ubukungu bw'igihugu c'u Burundi bukomeje kuba bwakoroka, mugabo ugereranyije n'ibindi bihugu ndetse ugereranyije n'imyaka yaheze, uretse ukuyemo ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye. Munyemerere twihuse cyane tuve ngaha mu gihugu c'u Burundi twerekere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twinjire mu migwano ikomeye cane igihugu c'u Burundi kiri kuba cyafatanya n'igisirikare ca leta FARDC ndetse mu mugambi ukomeye cane wo kuba bakwirukana uyu mutwe wa M23. Amakuru avyutse avugwa rwambikanye muri iki gitondo, mugabo hariya mu bice bya Sake ndetse na Kibumba bikavugwa yuko Rwindi naho umuriro uri kwaka. Ni mu bitero bikomeye cane FARDC yagavye iri kumwe n'ingabo za Wazalendo, SADC ndetse n'abasirikare b'Abarundi, dore ko yari yavyutse yabukereye bikomeye cane yo kuba ngo ishaka gutembagaza bikomeye cane abategetsi b'umutwe wa M23 Lawrence Kanyuka, bashaka kuba bamwivugana ndetse na Bertrand Bisimwa. Gusa amakuru atugeraho baravuga yuko bagowe bikomeye cane no kuba bagera kuri aba bagabo, dore ko barinzwe n'abakomando bakomeye cane abazwi nka Special Forces mu ndimi z'amahanga, mu kuba babageraho ndetse ngo barinzwe bikomeye cane. Bikavugwa yuko rero rwakuzanyijeho muri iki gitondo ndetse n'amasasu ari kuba atari yashira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bikaba biri kuvugwa yuko rero ahangaha rwambikanye hano Kibumba ndetse na Rwindi, dore ko abategetsi biri kuvugwa ko abategetsi ba M23 babibereye hariya Mushaki, dore ko Mushaki bamaje ngo kubaka ubwami bwa M23, dore ko n'abaturage baho baravuza impundu. Munyemerere turaza kubigaruka muri aya makuru ibya Mushaki ndetse n'abaturage b'abakongomani batuye hano muri aka gace ka Mushaki bikomeye cane. Izi nkuru ziri kugenda zisohoka kuri uru rugamba ruri kuba rwabera muri Kongo, bikavugwa yuko rero urugamba rukomeje kujya mbere, mugabo n'intambara ikomeje kuba yakwiyongera, dore ko biri kuvugwa ko habayeho kurasana hagati y'impande zombi. Gusa ku ruhande rwa FARDC arirwo rw'u Burundi bikavugwa yuko abangaba bikomeye cane bakambitse bikomeye cane hano muri ibi bice bya Sake mu birometero 200 uvuye aho M23 iri. Gusa FARDC ndetse na SADC ngo bakaba birinze kuba bakoresha ibitwaro bya kirimbuzi cyase mbonda zirasakure, kubera ko ngo bafise ubwoba bukomeye cane ko M23 yahita ibarasaho bikomeye cane ndetse ikaba yabirukankana. Kandi nk'uko bimaze kumenyekana nuko M23 iyirasanye n'aba basirikare n'aba basoda bikomeye cane bahita birukanka bagakiza amagara yabo, bagakizwa n'amaguru, nk'uko abamenyesha makuru hariya baherereye hariya ku rugamba neza bagenda babigaragaza mu makuru bagenda abatugezaho.
Andi makuru akomeye cyane mugabo ngo nuko hari abasirikare bo muri FARDC igisirikare cya Kinshasa igisirikare cya Antoine Felix Tshisekedi batangiye mugabo kuba ngo bagaragaza ugucika intege gukomeye cyane, dore ko bari kuvuga ko urugamba rumaze igihe kingana gutya batari bagera ku ntsinzi. Ibi byose bigaragaza ubu gukomera kwa M23, bakanavuga yuko M23 ikomeje kuba yabarusha ibigango ndetse n'imbaraga na tekanike. Bakanavuga yuko nubwo igihugu cya Kongo gifise amafaranga, bikanavugwa yuko gifise ibigwanisho bigiye bikomakomeye. Murabizi ko Antoine Felix Tshisekedi akomeza kugura ibigwanisho hanze y'igihugu cya Kongo kugira ngo abarebe ukuntu M23 yakwirukanwa ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ibi ngibi ntibibuza ko M23 ikomeza kuba yagaragaza ugukomera gukomeye cyane ngaha mu gihugu cya Kongo. Bikanavugwa yuko rero ikomeje kuba yaganza igisirikare cya leta FARDC. Ibi ngibi birashimangirwa neza, bivugwa yuko nubwo igisirikare cya Kongo gifise ibigwanisho bikomeye cyane ariko kitazi kuba cyabikoresha ndetse n'uburyo bikoreshwamo. Bikaba ngombwa yuko SADC ibanza gutraininga aba basirikare yuko bakoresha ibi bikoresho ndetse n'imbunda ziremereye, dore ko mugabo abasirikare ba Kongo menga nabo bameze nk'abapfasoni mugabo batazi kugwana bikomeye cyane nk'ibindi bihugu. Bikaba biri kuvuga yuko rero ahubwo ingabo z'u Burundi arizo zikomeza kugenda ziyerekana ku rugamba zirasana n'umutwe wa M23 ndetse zizi no gukoresha ivyo bikoresho. Bigakomeza rero guha amapeti bikomeye cyane no courage igisirikare cya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuba bakomeza gukorana n'igihugu c'u Burundi mu vya gisirikare, dore ko ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'igisirikare c'u Burundi bakomeza kwiyerekana mu kuba barinda umutekano w'umukuru w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, ndetse bagakomeza kwiyerekana no ku rugamba. Mwakoze kubana natwe, tukomeje kubifuriza ishya n'ihirwe mu bikorwa byanyu byose vya buri munsi kuri uyu wa mbere. Ciao ciao.